Bon, urashobora kuturirimbira ishimwe ry'amafiteri nyene wakoresheje mu ndirimbo kugira abantu bumve ko riza gusona kwa kundi nyene. Ababivuga nabo nk'abatwenga numva urukundo rudashoboka ababivuga nabo nk'abatwenga ibidizo nuko nyene nk'abatwenga Hello everybody, ndabaramukije mwese bakunze wa Bujahi TV, ni Ozira koze ni Bujahi TV, kora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Nkuko mubibona ndi kumwe na Esther Nish kandi nasuye kumurondera kubera ko ibintu ni atari abantu benshi bagize impari byabaye birebire. Twakoranye interview ya mbere tumubaza ku majambo yarivye mu ndirimbo yo na Kidumu, ariko arasigura ariko abantu hasi kuvyemera, tukamudogera ashobora kuduha umuco neza. Ijambo yaririmbye Esther, amakuru yawe kwanza? Ni meza shabozi. Nibaza ko wabonye amakomantere kuri emission ya mbere. Nararavye nyabwo narumiwe. Warumiwe bisigura ko abantu bose banazi kwemera ko waririmbye baratwenga. Nk'abatwenga. Warabonye ibintu banditse ngo yangura urabesha ngo uvugisha ukuri ngo wanditse ibi ni je shaka kubivuga. Nditinyira. Ariko urabizi nibijya nyene waravyumvise. Oya, ibaze vraiment nawe ibyo bintu ninzi utinya kuvuga ngaha kuri TV. Gute nari kubivuga kuri biga. Jewe nitwakoranye indirimbo twakoranye na Kidumu. Aba biravuga ko bijya jambo ari ryo washatse kuririmba, ko musha mwaravyumvikanye na Kidumu kugira ngo bishobore kugira buzz peut-être. Nivyo cyangwa sivyo? Oya, en fait urabona hariho ibintu bita sinzi ngira bavyita amafyeri yo kuririmba niko no bivuga. Mugabo hari gihe rero uyarengeje canke bivanye nuko peut-être mixage y'indirimbo niko no bivuga. Bon, urashobora kuturirimbira ishimwe ry'amafiteri nyene wakoresheje mu ndirimbo kugira abantu bumve ko riza gusona kwa kundi nyene. Ababivuga nabo nk'abatwenga niko nagize. Suko ryumvikana. Jewe babaze gusoma akavideo gato kugira abantu bumve ukuntu risona, antuka nirisona kweje kuririmba. Ntarabibona niyumvira yuko nazokunda yo numva urukundo rudashoboka ababivuga nabo nk'abatwenga ibidizo nuko nyene nk'abatwenga niko bumvise ko amajambo niyafatanye komtere. Ntiyafatanye bisigura ko hariyo indome wakuyemwo ushiramwo iyindi. Oya, habwo arizo namize. Nta niyo nigeze nshabwo nabaye wimire, nta niyo nariramprashite. Okay, uwamize indome yihe nihe ndome yabuze kugira ngo ushobore kusona nk'abatwenga? Oya, ni nk'abatwenga nyene, ahubwo nagize nk'abatwenga. Urumva ni muri rirare barakunda gakoresha ako kantu. Akaye. Hari ukuntu bahora bamira utudome bakaturamprasa n'utundi. Mugabo birumvikana vraiment boss ivugisha ukuri reka kunsarisha birumvikana. Seko ndagusarisha je nibaza ko ivyo numvise maybe ko ivyo nabandi bumvise ariko bitandukanye cyane n'ivyo uri kuravuga cyangwa uri kurabwira abakunzi ba Bujahi TV. Ariko bon, byaravuzwe bien sûr ko mwavyumvikanye na Kidumu ushobora kuba warase kugira ngo uririmbe nk'abatwenga, ariko mukumva ko kajya ariko kashobora kuba gasona bien cyangwa kashobora kuzotuma indirimbo igera kure. Ni nkuko haraho we yaririmbye uru rukundo ni compliqué, uru rukundo ni danze, yagize ni danze. Mugabo tumvise nze wumvaje nkuko bisanzwe. Okay, Kidumu birumvikana ko ni danze kandi wabisubiyemo nawe usubiramwe ijambo wavuze ryasubire nk'abatwenga. Duko gusa ngira ngo sinzi burya nama nabivuze abantu barutsho babaye burya nivyo babaye je siho ndi kweri ngaho. Ivyo navyo ntani byo nzi gusubiramwe deje. Sinzi no kubivuga. Donc murakubwiye ngo uririmbe nko kujya barivye mu ndirimbo nushaka kwisubiramo. Biragoye, je nzi ko naririmbye ndabatwenga. Imbere yuko yinjira muri sekire aho aririmba gospel nivyo. Ego cyane. N'ubu uracaririmba canke warayihevye wareseze? Sinoyiheba ko hajyanye bivuga ati dukore dusenga. Dukora dusenga nyene iyo mwuka baramanutse ndakora. Ndakora nyene mugabo nyene nuko abantu bacha baguma bamenyereza zindi ngoma ndabe barimbira za sheri shushu mbamwo. Uracija gusenga aho? Yo sinokwibagira umuryango w'urusengero.
tubeshejweho no gusenga boss. Ikibazo iyo ugiye mu isengero hama ukumva bakora avuga ngo Esther yaraguye yasigaye yaririmba ibi yasigaye sinzi urayumva gute? Oya bon barakritika mugabo critique ntizizobuza ko umuntu abandanya igikorwa kuko no suppose yuko uyu murimo wa secular music nakazi nkuko ubundi busanzwe buri ni nkuko nabo bajya mu mabiro yabo bagatonda gukora bagasenga rero uri kuranjija kandi vyanditswa ngo ntimugacira urubanza mu rero uncira urubanza je ndakurabisha amaso nkirengane nta nakajambo nakamwe wishura babwira ati je ntibikuraba n'ubuzima bwanje none novuga iki gasha novuga iki ndabaraba nyene nkitwenge ama nkabanda bon umuntu je naravye indirimbo yawe akoranye na Emipro sasa baze gushama akavideo gato canke baje kirona kuri YouTube kugira bashobore kuraba Esther Nish wagera muri gospel n'ubunye ndakibaza ndakibaza wewe iyo wiravye muri ndirimbo wakoranye na Emipro ukiraba Esther Nish ukuntu yarameze ukuntu yambara ugacuraba ni wakoranye na Kidumu hora wimva gute? None rega ni nkuko nokora indi gospel muzombona muri ya image ya yindi twakorana yeme vya vrazo sura ushaka gashatse kanatirera wambara imijipo gera hariya bishati byose kugira ngo iyo kijijwe canke novuga ko act iyo kuri actinga usana image y'ivyo uri kurakora y'ivyo uri kuravuga ati rero uzowafenta nyene uhere kuri amaplan yase gufenta muri ico gihe nzoba ninjiye kabisa nzoba natanguye bon kiriya gihe ukuntu turakubona Esther wari wirabura ko usigaye ufite inzobe saganze gute? Bon ibihe birahinduka Zaba guhindukiye bahindutse kugira inzobe kandi amazi ya kijya gihe sico kimwe nayo. Esther mukurangiza ndakubaza akabazo kanyuma nk'ubunye umuntu akubwiye ucagura ibintu bibiri hagati yo gusubirana na ex wawe umwe waririmbira feel love wasubiranywe feel love no kujya agasore kuzipiripiri wotoriki ico kumengo kiragoye nofuma njya ugasorere mugabo mpfuye naho nge twumva ndobireka vyose wowe uri oblige gutora kimwe muri ivyo swa turasubirana nawe swa turajya ku gasore kuzipiripiri twosubirana nkamuhenda hama agasore kamvuye imbere nkabanda mwavyumvise wefuma muhenda hako ajya ku gasore kuzipiripiri ibaza ko exe wana ari yambise message ese kanda gushimira merci beaucoup merci nawe ndabashimiye mwese bakunzi ba Buja TV niba twire emission waryoheye kora subscribe kugira ngo uzohore uba umwe mu bambere ashobora kuronka ibiganiro vyacu yari Ozi irakoze merci beaucoup.